byose byatanguye ku butumwa bwo kuwa 3/0 umwaka wa 2026 ku rubuga rwa X. Umushikiranganje Edouard Bizimana ajejwe ubushikiranganje bw'imigenderanire yagiriza igihugu ca Qatar gukoresha ubutunzi gifise kugira kibuze Amerika kugira ico ikoze ku Rwanda, yagiriza ko ruriko rurigarurira ibice vyo muri Kivu y'Amajepfo. Ubwo butumwa bwafashwe nka benshi ko ari ubutumwa butabereye mu mvugo y'umushikiranganje ajejwe imigenderanire n'amakungu, bakabona ko ari nk'imvugo ya Edouard Bizimana ku giti ciwe idakwiye gufatwa nk'imvugo y'userukira igihugu mu makungu. Inyuma y'amasaha make hamaze kuba abanegura umushikiranganje Bizimana, umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yaranditse ku rubuga rwiwe rwa X kugira ahumurize, yerekana aho Burundi buhagaze. Ndayishimiye yerekanye imigenderanire myiza iri hagati y'u Burundi na Qatar, yerekana n'uruhara rudasanzwe bw'ico gihugu mu kugarukana amahoro mu karere k'ubuseruko bwa Kongo. Yaramenyesheje ko biri ngombwa kwigizayo ico cose coza gishaka guca inkokora igihugu ca Qatar mu nzira yo kugarukana amahoro muri ako karere. Inyuma yaho hakurikiye ubutumwa bw'abakoresha imbuga ngurukana bumenyi bavuga ko umukuru w'igihugu Ndayishimiye agize neza gukosora umushikiranganje wiwe mu kwerekanaho igihugu gihagaze ku gikorwa ca Qatar. Ariko gushikaho ubutumwa bwa Bizimana bwari bwamaze gufutwa ku rubuga rwiwe, naho benshi bari bamaze kubibona bakanabibika, ari nabwo bakoresha mu kuvuga ko imvugo ya Bizimana isa nk'iy'umuntu atazi agaciro ka diplomasi ku gihugu. Umushikiranganje w'imigenderanire mu gihugu c'u Rwanda nawe nyene yaragize ico avuga ko umukuru w'igihugu Ndayishimiye ashoboye gukosora umushikiranganje wiwe. Eka n'abegereye igisata ca diplomasi muri Qatar bamenyesheje ko ico gihugu kitagiye gusubira inyuma mu ntumbero yo gufasha kumvikanisha impande zitumvikana, kandi ko n'Uburundi buri mu begwa n'ico gikorwa. Si n'ubwa mbere uyu mushikiranganje Bizimana ashikiriza amajambo ateye isoni ku gihugu. Mu kwezi guheze kwa Kigarama 2025 yarifatiye mu gahanga umukuru w'igihugu c'u Rwanda amwagiriza ko ari umubeshi mu butumwa yacishije kuri urwo rubuga nyene rwa X. Kubw'ishirahamwe Focode bandika bavuga ko rimwe mu makosa umunsi umwe intwaro ya Ndayishimiye izokwicuza no kuba yaragenye Edouard Bizimana nk'umushikiranganje ajejwe imigenderanire.